Ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Izaya. Nguko ko Imana yanyu ivuze, nimuhoze igihugu canje, yagira Yerusalemu iriyishika ku mutima. Semerere muyibwire ko umuruho wayo warangiye, kw'icaha cayo cishuwe. Ko yahanwe n'ukuboko k'umukama incuro kabiri kubera ibicumuro vyayo vyose. Ijwi ry'uwuriko arasemerera ari mu bugaragwa ati, nimutegure inzira y'umukama, mugorore inzira y'Imana mu bugaragwa. Akabande kose nigafurirwe, umusozi wose n'umutumba wose biringanizwe, ahagoramanze hagororoke, ibimanga bicika ikiyaya. Ubu ni nahazwa bw'umukama buzokwibonekeza, kandi abantu bose bazobubona. N'umukama abivuze. Wowe uzaniye Siyoni inkuru nziza, duga ku musozi muremure. Wowe uzaniye Yerusalemu inkuru nziza, shira ijwi hejuru cyane, semerera ntutinye, ubwire ibisagara by'Ubuyuda uti, ngiyi Imana yanyu. Nguwo umukama Imana azananye ububasha, kandi ukuboko kwiwe gutuma aganza vyose. Ehe nguwo aja azananye n'impembo yiwe, ingero yiwe nayo yamutanze imbere. Araragira ubusho bwiwe nka kurya kumwungere, akegeranya imyagazi n'ukuboko kwiwe, akayitwara ku gikiriza, intungwa zonsa nazo akaziyobora azengenga. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nguwo umukama Imana araje azananye ububasha. Ngiyi inkuru nziza Yezu yaduteguriye, ngiyi inkuru nziza Yezu Kristu yateguriye wewe muvukanyi, eka na wewe muntu waruhijwe no kuguma wumva inkuru mbi. Yezu Kristu yaguteguriye inkuru nziza uyu munsi, inkuru nziza yo guhoza umutima wawe no kuruhura umutima wawe uze waruhuka inkuru mbi. Aya majambo y'umuhanuzi Izaya ni wewe yerekeye. Nguko uko umukama Imana yavuze, nimuhoze igihugu canje, muyagire Yerusalemu irishika ku mutima. Semerere muyibwire ko umuruho wayo warangiye. Muvukanyi, iyi nkuru nziza ni gwawe. Uyu munsi umuruho wawe warangiye. Iri jambo ry'umuhanuzi Izaya riri mu kigabane ca 40 kuva kuri 1 gushika ku 11. Uyu munsi riraranguka. Umuruho wawe Yezu arawurangiza, kandi sindiko ndajandajanda n'impamo. Uyu munsi umuruho wawe Yezu arawurangiza. Tegura umutima wawe rero muvukanyi, wakira inkuru nziza ya Yezu Kristu yaguteguriye. Natwe tumuserukira dushaka kuyisamiriza. Mbere twabitanguye, ndazi ko n'ababakiriye bari muri protokole bamaze kubabwira inkuru nziza. Sibo gusa, eka mbere n'abanina Hazimana bahejeje kuyitangaza ngaha. Reka rero na jewe ndayibashikirize, nico mbere cyambakuye kigatuma mpagarara ngaha imbere yanyu, kuko umukama yavuze ngo wowe uzaniye Siyoni inkuru nziza, duga ku musozi muremure. Wowe uzaniye Yerusalemu inkuru nziza, shira ijwi hejuru cyane, semerera ntutinye. Ndaduze rero ku musozi muremure wa Radio Maria. Ndaduze ku musozi muremure wa internet. Maze abari kure cyane bumva inkuru nziza Imana muvyeyi wacu yabateguriye uyu munsi. Iyo nkuru nziza nayo niyi, ngiyi Imana yawe, nguwo umukama wawe araje azananye ububasha, kandi uyu munsi uramwibonera. Uti none azanywe n'iki? Aje gukora iki? Kugira ngo tukimenye ido n'ido, nimuze tuzirikane ibi bintu bitatu. Icya mbere, imvo n'imvano y'iyi nkuru nziza.
icya kabiri iranguka ryayo, hanyuma turaza kuvuga icyo Imana ikwiteze ko nawe muvukanye. Ngiyi imvo n'imvano y'inkuru nziza. None ni iyihe? Yagira Yerusalemu irishika ku mutima, semerera muyibwire ko umuruho wayo warangiye, ko icyaha cyayo cishuwe, ko yahanwe n'ukuboko k'umukama inshuro zibiri kubera ibicumuro byayo. Mbe uwo muruho wari nyabaki? Wavuye kuki? Ico cyaha kivugwa gutyo coco ngo cahanwe inshuro zibiri ni nyabaki? Cyavuye kuki? Hari nko mu mwaka wa 550 aho umuhanuzi bita Izaya yatumwa n'Imana iri jambo, atuma kurishikiriza bene Yuda na bene Israeli bose bari batwawe kw'imbohe i Babiloni. Umwami Nabukodonozori amaze gutera agasambura no guturira igisagara cyabo ca Yerusalemu no gusenyura igisengero cyabo. Ayo magorwa bayaguyemwo bayatewe nuko bataye inzira y'Imana bagahemuka ku isezerano ryayo, nkako umugambi w'Imana wari uwo kwama babiriwe. Imana yari yabagiriye umugambi, kuko kuva Imana ikuye bene Israeli mu buja bari bashizemo n'abanyamisiri, ikabakuramo n'ukuboko kuramvuye n'ibitangaza bihambaye, yabazanye ku musozi wayo w'Isinayi, ibabwira iti mwariboneye mwebwe nyene ukuntu nabatwaye ku mababa y'inkukuma nk'abashikami wanje. Ubu rero nimwumvize ijwi ryanje mukazigama isezerano ryanje, muzoba icibare canje mu bihugu byose, kuko isi yose ari rwanje. Namwe muzombera ubwami bw'abahereza nkuka, mumbere igihugu ceranda. Hanyuma igihugu cyose naco gica cishurira rimwe ngo ibyo umukama yavuze byose tuzobikora. Ibyo biri mu gitabo cy'Ihunguka ikigabane c'19 akarongo ka 4 gushika ku 8. Imana yaciye yunga isezerano rero n'abene Israeli, kuva ubwo bayibera igihugu yikiyegukiye, naye babera Imana ibegukiye mu bwuzure bw'urukundo. Uyo niwo mugambi Imana yari yagize ku muryango wose wa Israeli, niwo mugambi Imana yacu ifise ku bihugu byose no ku miryango yose no ku muntu wese. Ibyo yagiriye bene Israeli nibyo yamigirira abantu bose. Israeli na karorero k'akamarampaka Imana yashatse kugaragaza muri bene Israeli ibyo yamigirira imiryango yose, ibyo yamigirira abantu bose, kubera urukundo k'ivyeyi ibafitiye. Nawe rero muvukanye, zirikana wibuke iri jambo Imana yabwiye bene Israeli, niwe uri bwiga uyu munsi ngo mwariboneye mwebwe nyene ukuntu nabatwaye ku mababa y'inkukuma nkabashikana iwanje. None weho muvukanye, ubwo ntiwabyiboneye? Imyaka yose umaze ku isi utarasubiza inomero, ntumaze kwibonera iby'Imana ikugirira ngo ikurokore, igukingire, ikubungabunge kandi ikwiyegereze kubera urukundo igufitiye? Naho wafatiye umwana wose tugira turangize, ubwo ntiwibonera wewe nyene ingene kubw'umukama yakurokoye, yakugumije? Ubwo ntubona ko hariho ahantu wari gusiga inomero? Kubw'umukama wararokotse, urakingirwa kuko ukuboko kwe kwakugumije. Bene Israeli Imana yarabakuye mu buja bwa Faraoni, ibajabuza ikiyaga gitukura, ibajana iwayo. Ubwo ntaco Imana yakujabukije muvukanye? Ubwo weho ntaho Imana yo yarakujabukije ikagukura mu buja ikagushikana aho widegembya? Itegereze na wewe ntuburaho Imana yagukuye kubw'urukundo igufitiye. Wibuke, uzirikane. Ubwo ntaho Imana yagusimbishije imanga, ubwo ntaho yagusimbishije icobo umwansi yari yakwimbiye, ubwo ntaho yagukuye mu kaga kari kakugaranye, ubwo ntaho yakubohoye wari waboshwe bubohwe, ubwo ntaho yaguhaye ubuzima serupfu yari yajya kuzana ingata n'imigozi, ubwo ntaho Imana yakumenyesheje yuko ariyo ikuragira wari kugenda akagirire,
ubwo ntaho yakuremesheje ikagukomeza wari kwihebura mbere no kuyingukayinga. Nawe rero nka bene Israeli wariboneye wewe nyene ukuntu Mukama yagutwaye ku mababa yiwe kubera urukundo agukunda no kubera umugambi w'urukundo agufitiye. Uyo mugambi nawo si uwundi ni ukukwinjiza mu isezerano ngo wuzure n'iyo Mana yawe mu bunywanyi bw'umutima. Uyo niwo mugambi Imana ifitiye umuryango wose w'abantu na zina muntu wese. Uyo niwo mugambi Imana Data agufitiye muvukanyi kubera urukundo agufitiye kuva ugisamwa mbere kuva utaranabaho. Niwo watumye Data akurema. Waremewe kwinjira mu isezerano ry'Imana, waremewe kuzura n'Imana mu bunywanyi bw'umutima, kandi ubwo bunywanyi nibwo bwonyene ushobora guhozagaza umutima wawe bukawuzuza amahoro n'akanyamuneza. Ndetse mbere Imana yari yamenyesheje bene Israeli yuko bazigamye isezerano ryayo bakagendera amabwirizwa yayo bazohezagirwa, bakaroranirwa, bakagira umugisha mu buzima bwabo bwose. Umviriza ibyo yababwiye bibaraririye, nibumviriza ijwi ryiwe bakagendera amabwirizwa yiwe bakazigama isezerano. Niwumviriza ijwi ry'Umukama Imana yawe ukitwararika gukurikiza amateka yiwe yose ndagushikirije uyu munsi, iyi mihezagiro yose izogushungurukirako igusage kuko uzoba wumvirije ijwi ry'Umukama Imana yawe. Umviriza neza nawe imihezagiro izogusaga niwumviriza ijwi ry'Umukama Imana yawe. Iyo mihezagiro nawe ngiyi uzohezagirwa mu gisagara, uhezagirwe no mu mitumba. Hazohezagirwa umwana w'inda yawe n'umwimbu w'itongo ryawe. Hazohezagira urubyaro rwawe rw'ibitungwa, urubyaro rw'ibitungwa byawe, imitavuye y'inka zawe n'imyagazi y'ubusho bwawe. Hazohezagirwa igiseke cyawe n'inkono ucumbiramwo. Nawe ucumbira mu isafuriya nico kimwe. Hazohezagirwa igiseke cyawe n'inkono ucumbiramwo. Uzohezagirwa utashe, uhezagirwe uvuye imuhira. Umukama azotsindira mu maso yawe abanzi bazogutera bazananye inzira imwe, mu kuguhunga bashwiragire mu nzira indwi. Umukama azoguhunda umugisha mu bigega byawe no mu byo ukora byose. Azoguhezagira mu gihugu Umukama Imana yawe aguhaye uyu munsi. Igitabo c'isubiramo ry'amategeko canke amategeko ikigabane ca 28 kuva kuri 1 gushika ku 8. Iyo mihezagiro yose bene Israeli bamaze kwinjira mu isezerano ry'Imana barayironse mu gihugu Imana yabahaye. Nawe nikubeko uyu munsi. Yamara rero bavukanye, Umurundi yamaze ngo agahimbo kibagiza kuga kubera imihezagiro n'ukuroranirwa. Bene Israeli bahavuye biyobegwa, barahemuka ku isezerano, baraheba Imana yabakuye mu buja, baja gusenga no gukorera izindi mana. Umuhanuzi Yeremiya niwe Imana yatumye kudoma urutoki ku buhemu bwabo, avuga ngo nkako igihugu canje cyakoze ibibi bibiri. Barampevye jewe soko y'amazi mazima, baja kwihingurira ibigega byasimigaga bitazigama amazi. Ngivyo ibicumuro bibiri. Ivyo bibi bibiri nivyo abene Israeli bakoze. Uyu munsi twumvise umuhanuzi avuga yuko bahanwe n'ukuboko k'Umukama inshuro zibiri, ni kubera ivyo vyaha bibiri. Ubwo buhemu bwa Israeli, ivyo vyaha bibiri nivyo vyatumye Israeli ihanwa inshuro kabiri, kuko ikibi cyose, igicumuro cyose, icaha cyose gikozwe kibwirizwa kwishurwa. Murabyumva neza? Nk'uko imodoka ihomberanye hateza kuba umekanisien ayigongora, nk'uko isuka igovye hateza kuba umucuzi ayigongora,
nk'uko umuntu avunitse hategeza kuba umwunzi amwunga, niko igicumuro n'ikibi cyose gikozwe kitazimangana hatabonetse ucishura. Tout péché commis doit être réparé. Byabatera rero ubwishime bene Israeli bagatuma bahemukira Imana batanisezerano, byarasambuwe. Bagira ko batwagwa kw'imbohe i Babiloni, baja kuba baja b'abanyamahanga. Ngiyi imvo rero y'iri jambo mwumvise ryabwiwe abaguye mu buja bw'abanyamahanga kuva mu mwaka wa 587. Haheze imyaka 40 rero niho umukama yatuma umuhanuzi Izaya kubabwira inkuru nziza yuko igihe cyo guhozwa no kubohorwa gishitse, ngo umukama Imana azananye ububasha ngo abahoze yongere babohore. Ngiyi imvo n'imvano y'iryo jambo. Muti none uyu munsi iranguka gute? Ingingo ya 2, birabereye ko tubiyumva uyu munsi kuko ni twebwe irangukira. Wewe uzaniye Siyoni inkuru nziza, duga ku musozi muremure. Wewe uzaniye Yerusalemu inkuru nziza, shirijwe hejuru cyane, semerera ntutinye, ubwire ibisagara by'Ubuyuda uti ngiyi Imana yanyu. Nguwo umukama Imana azananye ububasha, kandi ukuboko kwiwe gutuma aganza byose. Bavukanye, iyi nkuru nziza Izaya yatumwe gusemerera yarangutse mu mwaka wa 539, aho Imana umuremyi w'ijuru n'isi, aho Imana iganza ibihe n'imyaka, yaho ubukuru umwami yitwa Sirusi, imuha ubukuru ku bihugu byose by'ubuseruko. Uyo Sirusi rero amaze kwimikwa yarateye umwami wa Babiloni Balutazaro mwene Nabukodonozori yari yagize bene Israeli imbohe, umwe nyene yiha ubukuru bwo kunywera umuvinyu mu bikombe vyeranda vyasahuwe mu ngoro y'umukama Yerusalemu, bigatuma Daniyeli amubwira ko ari mene tekel. Amaze gutsinda uyo mwami Balutazaro, Sirusi yaciye yandika yongera aratangaza mu bwami bwiwe bwose iri tegeko, ariyo ngingo nibwirizwa ngo nguko uko Sirusi umwami w'Uperisi avuze, umukama Imana y'ijuru yarampaye ubwami bwose bwo kwisi, yongera nshinga kumwubakira ingoro Yerusalemu mu Buyuda. None rero umuntu wese muri mwebwe ava mu gihugu ciwe, no kuba igihugu c'umukama, umukama Imana yiwe nabe kumwe nawe aheza duge. Amen, amen. Muisoma mu gitabo c'ibyabaye, igitabo ca 2 c'ibyabaye, ikigabane ca 36 akarongo k'2-3, Chronique 2 Chronique 36-23. Kuva ubwo ibintu byaciye bihinduka. Abene Israeli bari baragizwe abaja, baca baratangura kuduga basubira mu gihugu Imana yabahaye arico gihugu cabo. Ibikombe n'ibikoresho vyeranda byari byarasahuwe mu ngoro y'umukama. Sirusi yaciye ategeka ko bisubizwa, baduga babiduganye. Ingoro y'umukama yari yarasenyuwe, yaciye itangura kubakwa ku itegeko ry'umwami Sirusi, kandi bagakoresha amafaranga y'amakori atorezwa umwami Sirusi. Uko niko iyo nkuru nziza yarangutse mu gihe cya Izaya, kuko ico umukama avuze cyose aragishitsa. Umukama nimvuga kuri majambo yiwe, nimweranda mu bikorwa vyiwe byose. Kubera ibyo yagize, abahanuzi n'abanditsi beranda baramenye by'ukuri ko Sirusi yakoreshejwe n'Imana. Mbere Imana yahavuye ibyemeza, iratuma Izaya kwemeza by'ukuri ko ari y'ubwayo yaciye kuri Sirusi mu kwibohorera igihugu cayo. Umviriza ingene Imana ibivuga. Ninde yahagurukije intungane mu buseruko, akayihamagara ngo yicishe bugufi imbere yiwe, akamuha kuganza amakungu no kugaba abami? Ninde yabikoze? Ninde yabiranguye? Ni umwe nyene guhamagara imvyaro zigenda zirakurikirana kuva mu ntango. Jewe mukama
ndi uwa mbere kandi no mu bo hanyuma nguma ndi wa wundi. Aleluya. Iza 41 kuva ku karongo ka 2 kwa 4 niho Imana ivuga ko ariyo nyene ubwayo yirukiye Sirusi, mugabo imwita intungane yahagurukijwe mu buseruko agahabwa kuganza amakungu no kugaba abami. Ivyo Umukama yakoze ico gihe aciye ku mwami Sirusi, kandi uyo mwami yari umupagani, vyarakomeje ukwemera kw'Abayuda kuko baciye bategera ko Umukama Imana yabo ari waganza abami bose. Na wewe nubimenye niwa utari ubizi, Umukama Imana yawe ni waganza abami bose. Baciye bamenya kandi ko Umukama Imana yabo ari waganza ibihe n'imyaka. Na ukaba utari ubizi bimenye kandi ujijuke ni waganza ibihe n'imyaka. Bahavuye mbere baza baravyemeza no mu ndirimbo no mu mazaburi, gushika bavuga nk'aya majambo dusanga mu Zaburi 134 ngo ico Umukama ashatse cose aragikora mw'ijuru, kw'isi, mu kiyaga no mu kuzimu kw'inyenga. Aleluya. Muca rero mumbaza muti none bigera aho nyene gusa, bigera kuri Sirusi no mu Buyuda, iyo nkuru nziza iranguka gute iwacu uyu munsi? Kurugutura amatwi wumvirize, ugurura amaso witegereze. Usanga ivyavuzwe ku mwami Sirusi vyari imburi n'integuza y'ibiranguka mu buzima bwacu uyu munsi, vyabura kandi vyategura Yezu Kristu. Iyi nkuru nziza uyu munsi irangukira muri Yezu Kristu. Muti gute? Yezu Kristu niwe Imana Data yavuga aho yagira iti, ninde yahagurukije intungane mu buseruko akayihamagara ngo yicishe bugufi imbere yiwe, akamara kuganza amakungu no kugaba abami. Iyo ntungane yahagurukijwe mu buseruko ikaza kwicisha bugufi imbere y'Imana, mbere n'imbere y'abantu. Ni jambo w'Imana yigize umuntu akavuka arakayoya mw'isenga ry'ibuye i Bethlehem. Amen. Niyo ntungane yo mu buseruko yahagurukijwe ikicisha bugufi igahabwa kugaba ibihugu n'abami. Yezu Kristu niwe kandi Mana Data yahaye kuganza amakungu no kugaba abami, kuko yemeye kwicisha bugufi aragamburukira Imana se gushika yemera urupfu, kandi urupfu rwo ku musaraba kugira ngo abantu bakire. Nico bituma Imana yamushize hejuru ya byose, ikamugabira izina nyaryo ryengeye amazina yose, kugira ngo kw'izina rya Yezu bose bakubita ibipfukamiro hasi, abari mu ijuru, abari ku isi n'abari mu kuzimu, kandi ngo ururimi rwose rwature ko Yezu Kristo ari Umukama mu buninahazwa bw'Imana se. Aleluya. Amen. Yezu Kristo niwe Sirusi yabura aho yandika ngo, Umukama Imana y'ijuru yampaye ubwami bwose bwo ku isi, yongera nshinga kumwubakira ingoro. Umwami Sirusi yahavuye asubiza inomero aragodoka, kuko uw'Imana yabura yari Yezu Kristo. Yezu Kristo niwe yahawe na Mana Data ubwami bwose bwo ku isi, kandi ubwami bwiwe ni ubwami bw'intahava, ingoma yiwe n'ingoma y'imyaka yose. Amen. Mwenye n'ubwiwe arivugira ngo nahawe ubukuru bwose mu ijuru no ku isi. Yezu Kristo niwe yashinzwe na se kumwubakira ingoro yubatswe itari nk'imwe ya Sirusi, kuko ingoro yubatswe na Sirusi yarasenyuwe n'ubu n'ubunywenywe, ariko ingoro nyeranda Yezu Kristo yubakiye Imana se ariyo ekleziya yiwe irahangamye, n'ingabo za Shetani ntizizoyisenyura. Iyi ngingo rero umwami Sirusi yashinze amaze kwimikwa, ngo umuntu wese muri mwebwe ava mu gihugu c'Umukama, Umukama Imana yiwe nabe kumwe nawe aheza duge
iri jambo ryarangukiye muri Yezu Kristo we Emmanuel, Imana kumwe natwe, ngo umukama Imana yiwe nabe kumwe nawe. Ninde yotora aho ryarangukiye gusumba muri iki gihe? Ni ry'iki gihe, ni ry'uyu munsi. Nawe umukama Imana yawe nabe kumwe nawe, kandi uyo mukama ni Emmanuel, Imana kumwe natwe. We yibwirira abagize igihugu ciwe ngo ndi kumwe namwe utakibavirira gushika ku muhero w'isi. Matayo 28:20. Yezu Kristo yapfuye akazuka, akongera akaduga mukurira mu ijuru, akavyagira uburyo bw'Imana se ari we dawe. Niwe yashikije iyi ngingo yashinzwe na Siro. Iri jambo rya Sirusi ririmwo insiguri ikomeye rirangukira muri we. Ndabatumiriye kuzirikanira ijambo, murizirikane gushikaho mushika hose, mwumve namwe uburemere bwaryo. Umukama Imana yiwe nabe kumwe nawe, aheza aduge. Nico cipfuzo gisumba ibindi ushobora kwipfuriza umuntu. Umukama Imana yiwe nabe kumwe nawe, aheza aduge. Ico kwipfuriza uwo mwirucaranye gisumba ibindi byose nico. Umukama Imana yawe nabe kumwe nawe, uheze uduge. Cyane cyane niyo yaracupiye. Umukama Imana yawe nabe kumwe nawe, kandi uheze uduge. Iryo jambo rirakomeye, kuko kuva twakiriye Yezu Kristo Emmanuel, Imana kumwe natwe, twaraduze. Aleluya, amen. Abayuda baduze imitumba, nawe waduze mu kuronka iteka ry'agahore ry'ukuba umwana w'Imana. Aleluya, amen. Kuko kubera ko jambo yigize umuntu akabana natwe, abamwakiriye bose, abemeye izina ryiwe, yarabadugije, yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. Kandi abo ni wewe, ni jewe, twebwe twemeye tukakira Yezu Kristo. Muvukanyi, wari wavutse kubw'amaraso no gushaka k'umugabo vyonyene. Yezu Kristo yarakudugije, akugira umwana w'Imana na samuragwa w'Imana. Kubw'ibatisimu yagutumye wakira Yezu Kristo. Byongeye kandi uyu munsi Yezu Kristo aguma kuduza mu kugutyorora, mu kukunagura, mu kugukuza muri iryo teka, gushika umunsi azokuduza buduge kandi burundu, akakwicarika iruhande yiwe, aho nawe yaduze kugutegurira ikibanza aho avyagiye, gushika umunsi nawe azokuduza akakuvyagiza iruhande yiwe. Mukurindira ko akuduza, kandi ndazi ko udashaka kwihuta. Uyu munsi Yezu Kristo agumaze arakuduza ku munsi ku munsi, mu kugutyorora, mu kukugorora, mu kugukuza. Muvukanyi, bimenye kandi ujijuke, waradugijwe mu guhabwa na Yezu Kristo iteka ry'agahore risumba andi mateka yose y'uko umwana w'Imana. Wewe rero wahora ugendera by'ukuri gahutu, waracupiye. Wewe wahora ugendera ku iteka ry'ukuri gatutsi, warashaye. Wewe wahora wigendera ku iteka ry'ukuri gatwa, warazimiye. Yezu Kristo ni wakuduza mu kugusangiza ku iteka ryiwe ry'ukuba umwana w'Imana na samuragwa w'ijuru. Aleluya, amen. Umwami Sirusi ntiyadugije Abayuda, yababwiye ngo andara muduge, ngo iyaranje muduge, ngo umuntu wese wo mu gihugu ciwe, umukama Imana yiwe nabe kumwe nawe, aheza aduge. Yezu Kristo we ntakubwira ngo nuduge, ni we nyene akuduza. Amen, amen. Ariko ntuvyibagire, ntubiyobegwe, hari ikintu gikomeye utokwigera wibagira na rimwe. Kugira ngo Yezu Kristo akuduze, yemeye gukora ibyo Sirusi atashobora gukora, yemeye gukora ibyo atamwami n'umwe wo ku isi ashobora gukora. Yemeye kumanuka kugira ngo akuduze. Uwamyeho
mu kamere k'Imana yaramanutse mu gupfa, mu gufata kamere y'umuntu asa n'abandi kugira ngo akubohore kandi akuduze. Amen. Uwamya ari Imana yikwije ubuninahazwa yaramanutse mu bworo i Betelehemu kugira ngo akubohore kandi akuduze. Amen. Uwamya yikwije ubuninahazwa n'inganji yaramanutse mu magorwa, mu bubabare butavugwa kugira ngo akubohore kandi akuduze. Uwamye asanganywe ubumana n'ubudapfa yaramanutse mu rupfu rw'agashinyaguro kugira ngo akubohore kandi akuduze. Ntukibagire rero na rimwe yuko kugira ngo uduzwe ari uko ari uwemeye kumanuka. Kandi bavukanye, iyo logique, iyo ntumbero Yezu Kristo yakoze niko yamimeze. Nta muntu aduga hatabonetse umanuka. Murabyumva? Nta muntu aduga hatabonetse umanuka. Kugira ngo umuntu aduge haba habaye uwemeye kumanuka. Kandi uyo muntu yadugijwe ni wewe, ni jewe. Ntitwibagire na rimwe ko kuduzwa kwacu kwasavye igiciro kinini c'umwana w'Imana Yezu Kristo yemeye kumanuka. Aramanuka gushika n'ikuzimu kugira ngo umuntu abohorwe kandi aduzwe. Imana yawe yaramanutse muvukanyi. Imana yawe yaramanutse muri Yezu Kristo kugira ngo uduge. Wewe rero wagira ngo uri bure ntacumaze, aho have waradugijwe. Amen. Abahora bakubwira ngo wewe ntacumaze uri bure, urababwira uti ntaco muzi, hariho wamanutse kunduza kandi no baguma nduza. Imana yaramanutse muri Yezu Kristo kugira ngo uduge mu buntu, uduge mu bukristo, uduge mu bweranda, uduge mu ijuru. Iwacu ni mu ijuru tuzoduga. Amen. Kandi uko kumanuka k'umwana w'umuntu kurabandanya n'uyu munsi. Nkako uwijuru n'isi bidashobora kubumba kuko ari wabifise mu minwe. Uyu munsi aramanuka mu Karistiya, uyu munsi aramanuka mu mutima w'uyo wese amwakira mu Karistiya. Uyu munsi aramanuka kugira ngo akubohore kandi akuduze. Mbere n'uyu munsi nyene agira manuke azananye ububasha n'ubushobozi kugira ngo akubohore kandi akuduze. None urashaka ko amanuka? Urabishaka? Urabishaka? Mana kumwe natwe uyu munsi arakumanukira kugira ngo akubohore kandi akuduze. Iyi nkuru nziza rero ni gwawe muvukanyi. Nguyu Mukama Imana yawe araje azananye ububasha ngo aragirira ubusho bwiwe nka kurya kumwungere. Nyagaza akayitwara ku gikiriza. Nyagazi muri ngaha mwavyumvise? Intama zonsa nazo akaziyobora azengenga. Ntama zonsa mwavyumvise? Uyu munsi ubusho bwiwe aje kuragira ni wewe na jewe. Uyu munsi araje kuturagira. Kandi sindiko ndabatera inkuru, agiraze kuragira ubusho bwiwe. Iyi nkuru nziza ni gwa uyu munsi. Nguyu Mukama Imana azanyanye ububasha, nta kindi kimuzanye, aje kukubohora no kukuduza. Wewe wari warashaye kure kubi, wewe wari warashaye mu bintu bitavugwa, wewe wari usigaye uri ubuzima bw'uruvangaterane n'urudubi, wewe wari waraboshwe n'ibintu by'ubwoko bwose, waboshwe n'akabore, waboshwe n'ibiyayuramutwe, waboshwe n'ubuhumbu, waboshwe n'ubusuma, waboshwe n'inzigo, waboshwe n'urwango. Igihe cyawe cyo guhozwa no kubohoka kirashitse. Nguyu Mukama Imana azananye ububasha. Urabishaka by'ukuri kumwakira? Ni waba ubishaka rero ngiki cyo usabwe. Iyi ni inyigo ya gatatu. Umukama hari icyo agusaba, adusaba bike mu Rundi. Mbe ni mu Rundi cyangwa ni mu Yahudi?
adusaba biki? Adusaba ibintu bibiri. Hari ijwi ry'ubusemerera mu gahinga riti nimutegura inzira y'Umukama. Ibyo bintu bibiri biri muri iri Umukama avuze, tegura inzira y'Umukama. Ibyo bintu bibiri rero usabwa ngibi: icya mbere, kwemera kuduga, kwemera ko Umukama kuduza, kwemera ko Umukama kuduza muri iyi si iguma yigisha abantu kumanuka. Abantu b'iyi si, abaganzi y'isi, imigwi y'abantu n'amashirahamwe y'abakorera sekibi baguma bakwiragiza ibyiyumviro n'imigambi y'ukutumanura. Bashaka ko abantu bamanuka, kandi ni benshi bemera kumanuka, ni benshi bemera kumanuka. Abajene, hari abajene muri ngaha, ugwaruka muri ngaha, mwe mushaka kuduga cyane kumanuka? Mushaka kuduga cyane kumanuka? None nimubona ingene isi y'ubu igumi bajana mu byo kumanuka, mu kwirekura, mbere no kurekura amafire yose. Ibiri muri wowe bifashwe n'amafire, rekura amafire urabe. Kuko isi y'ubu aho kwigisha abantu kuduga ishaka ko bamanuka. Kubera iki? Ibigisha kwanka ikintu cyose gisaba kwigumya, ikintu cyose gisaba kwitsinda, ikintu cyose gisaba kwigora, ikintu cyose gisaba kwitanga. Isi y'ubu ishaka kukibuza abantu kugira ngo bamanuke, barekura amafire yose, ntibigere baduga. Kuko isi y'ubu ishaka ko bose bahereza mu kuzimu kwa Shetani. Uwamanutse ngo atuduze yatweretse yuko inzira y'ukuduga ariyo yaduciriye. Yaduciriye nayo ni y'ukwigumya, ni y'ukwitsinda, ni y'ukwigora, ni y'ukwitanga. Mwabajene mwavuze ngo mugomba kuduga? Kenyera zigume rero, mwimenyereze kwigumya, mwimenyereze kwitanga, mwimenyereze kwitsinda, mwimenyereze kwigora. Mureke kurondera kurya ibitabagoye, mureke kurondera kuronka amanota mutakoreye, mureke kurondera gutwarwa n'umunoho ukuronka amaronko mutakoreye, ushika muhonere ryanyu muri Rona, abandi nabo muri Lambert, abandi nabo muri Pentagono, abandi nabo muri sinzi ibintu byose abantu bubazanye by'ukuronka ibintu uciye mu kumanuka. Ibyo bintu byose birateye itete, biratabanganije ingo n'imiryango, birasambura abantu kuko bishaka ko abantu bamanuka. Gushika usanga abantu ingo zarasambutse mbere bagata bagahunga n'ingo zabo n'ibihugu byabo kubera amadeni bagiye barafata, kubera umunoho n'abantu gukurikira ibyiyumviro byigisha abantu kumanuka. Turi mu bihe byo kuduga, turi mu bihe byo kuduga, kandi isi y'ubu ishaka kwigisha abantu kumanuka. N'iby'ukuri Yesu Kristo yaje kutuduza, kandi mu ijambo ryiwe ibyo atwigisha byose biratuduza. Nta na kimwe Yesu Kristo atwigisha kitumanura, byose biratuduza, bigatuma tugira iteka ry'ubuntu, ry'ubukristo, ry'ubweranda, bigatuma tugenda tugana aho yene yaduze kudutegurira ikibanza. Bavukanyi, fata inzira y'ukuduga, va mu nzira y'ukumanuka. Ibyiyumviro bikujyana kumanuka ubite nk'akanuka, dufate inzira y'ukuduga. Imana yise ko ari kibi kitumanura kuko kidutesha iteka n'ubuntu, tugite nk'akanuka, dufate inzira y'ukuduga. Yesu Kristo yamanutse ngo atuduze. Icyane cya mbere Yesu adusaba iyi myaka rero, mumenye gushishoza, mumenye gukenguza, mumenye kunegura, mumenye kwanga no kwangiriza ibi byiyumviro bishaka ko abantu bamanuka. Imana yaturemeye kuduga. Amen, amen. Umugabo sekibi nawe abiwe arabamanura. Icya kabiri Imana igusaba ni ugutegura inzira. Emwe tegura inzira y'Umukama,
muvukanyi wavuze ngo urashaka ko umukama azi iwawe uyu munsi, tegura inzira. Kandi niwategura inzira araza, kuko umuhanuzi yavuze ngo imibande ifurigwe, hari imyonga hafurigwe, hari imitumba haringanizwe, kandi ngo ivyo byose bikozwe ngo niho ubuninahazwa bw'umukama buzokwiserura kandi bose bazobubona, kuko ari umukama yabivuze. Urashaka kubona ubuninahazwa bw'umukama, niwategura inzira ubuninahazwa buca bwiserura. Yezu araza aramanuka aze mugabo aza gushikira uwateguye inzira. Tegura inzira rero, utinyuha iki none, kura mu nzira ivyo byose byomuza gushika iwawe. Tegura inzira mu mutima, tegura inzira mu buzima. Wowe ufise igiheko, wewe mbona uhekereye igiheko, wewe mbona kenyurura ku gaheko ukororere hasi, uzogutegura inzira y'umukama. Wewe ufise inzigo mbere ugenda uraramye ngo ntiseseke, tegura inzira y'umukama, unama iyo nzigo yawe iseseke ihere, utegura inzira y'umukama. Wowe ufise urwanko mu mutima, tegura inzira y'umukama. Wowe ufise igicumuro wanse guheba, tegura inzira y'umukama. Wowe ufise ibikoresho byo gusambana n'ubu mu mufuki wawe, kura mu mufuko ute, uzogutegura inzira y'umukama. Wowe ufise urumogi mu mufuko, noneho wategura inzira y'umukama wango mukama nuze urufise mu mufuko, kura mu mufuko ute, tegura inzira y'umukama. Kandi ubunazwa bw'umukama uyu munsi buriserura, kandi nutawe utabubonye. Aleluya, amen. Wewe wese ufise intambamyi, ufise intambamyi, tegura inzira. Nguyu umukama wawe araje azanye ububasha, nta kimunanira, kuko ni mushobora byose, abona byose, azi byose, kandi ntayoberwa, ntananirwa, ntacererwa. Amen, amen. Ngiyi inkuru nziza yawe uyu munsi muvukanye, ngiyi inkuru nziza twatumwe guhagarara ku musozi muremure ngo dusamiritse. Kandi uyu munsi uwamanutse amanukazi wawe, kandi niwamutegurira inzira ukamukundira ngo akuduze, ubunirahazo bwiwe urabwibonera. Urakaza mwami Yesu.